Bakunzi ba JCTV, muri kino kiganiro tugomba tubabwire ibijanye n'imiryango. Ego haraciye igihe umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyakwigendera Petero Nkurunziza ahimirije abarundi kwijukira imiryango bakomokamwo. Imiryango bakomokamwo hagushira imbere ubwoko. Mbega kuva ico gihe ahimirije abarundi, mbega abarundi bavyakiye gute? Uno musi rero nkuko mubibona twagendeye umwe mu miryango igize Uburundi bwacu. Mu Burundi bwacu turumva bavuga imiryango y'abahanza, turumva bavuga imiryango y'abajiji, turumva bavuga imiryango y'abenengwe, turumva bavuga imiryango itandukanye. Uno musi rero twashimye kubabwira ku bijanye n'umuryango w'abarazi. Mbega abarazi nabaki? Abarazi bakomokahe? Mbega utazi uwo muryango yowumenyera gute? Mbebo bo hagati yabo bamenyana gute? Ivyo ni ibibazo bimwe bimwe tugomba tubonere hamwe muri iki kiganiro twagiranye nabo, aho twabasanze muri centre communautaire, aho bariko baragirira inama, twovuga inama y'umuryango wa bose, bakaba bahurikiye mbere no mwishirahamwe bise ishirahamwe ryo kwiteza imbere hagati y'umuryango w'abarazi. Bakunzi ba JCTV, nkuko mubibona twahuye rero na wa muryango w'abarazi. Twababwiye yuko gukundisha imiryango abantu byatangujwe na nyakwigendera cyacu Petero Nkurunziza. Ikiganiro rero kikaba kigomba kubwire kuri bimwe bijanye n'umuryango w'abarazi. Twahuye rero n'abarazi n'abatumire babiri. Abo batumire tukaba twabasanze ahantu hariko harabera inama ngaha muri centre communautaire, nibo tugomba rero tuganire ido nido umuryango. Ego batumire bahire barazi, nashaka mu vyubahiro byanyu mwidondore abariko barakurikirana ino mbonesha kure yacu JCTV. Ego murakoze kuma ijambo. Je nitwa Levi Ntamakiriro, abasanzwe iri cegera cy'urongoye umuryango w'abarazi. Kaba ari je mbere niyumviye kino ciyumviye inyuma yuko nyakwigendera nyiri cyubahiro Petero Nkurunziza yarakanguje uwo mugambi uko imiryango ija hamwe kugira ngo ibintu by'ubwoko bibeho. Ego namwe murashobora kugira abari bari. Ego yewe ndi murazi aba umwe mu barazi bumvise agatamo nyakubahwa sogokuru wacu nyakwigendera Petero Nkurunziza yabwiye abarundi yuko atamokiwe haba akaba imiryango. Nkakubwira jewe n'amamoko yanje, papa wanje yitwa Seremusinzinkayo. Seremusinzinkayo akaba byagwa n'umutama yitwa Saruheni nawe akabyagwa n'umutama yitwa Mponda nawe akabyagwa n'umutama yitwa Marembo nawe yabyagwa n'umutama yitwa Fatisuka. Abo rero nibo bantu nkomoko yacu twebwe abarazi bo muri iyo komine ya Mutambo ahantu bita ku mutumba wa Rutovu. Nanze kandi twajyamo wa Prosper. Ego mbega turumva bajiji, turumva abarazi, uno munsi twitwa abarazi. Mbemwe bw'abarazi mukomokahe? Inkomoko yanyu nyezina mwotubwira ni hehe muri iki gice cyacu cy'Uburundi? Ego inkomoko y'abarazi nyezina, harazi baravuga ko yaba ahantu i Burundi, ahantu hariho n'amazi yitiriwe abarazi, amazi bababwire y'amazi. Karazi rero yari umuntu akomeye cyane, kuko Karazi bavuga ko ari umuntu yaraje umwami. Abarazi rero n'abantu ibwami bari abantu babisitira cyane, bakomeye kandi bakunda ibikorwa. Na n'ubu ubonye umurazi ahari ucumubwira ngo uratono ukuntu kuri abarazi n'abantu usanga bashatse kandi usanga bakundana. Mbega nuko yeko yena bivuze nawe ni kubitaho. Yego cyane gose.
kuko icigwa ca mbere twagize twasanze yuko umuryango w'abarazi wakomotse ku muntu witwa Karazi. Karazi rero iryo zina murazi yuko abaho hambere bita amazina bivanye n'igikorwa umuntu ariko arakora. Uwo rero Karazi ni umuntu yarajije umwami, hama kandi mu vyerekana canke mu biranga abarazi ibikorwa muti kubera iki? Kubera ko n'uwo Karazi yari mu muryango w'abarazi kandi niwe yaronderera inyama umwami mw'ishamba. Murazi ko akanyama y'ikoko karakundwa cane kandi kari karyoshe cane. Rero umuryango w'abarazi wari umuryango wari utonye cane ubwami, ubwa mbere warajije umwami, ubwa kabiri niwo ufungurira umwami, ica gatatu mugiye Ibururi murasanga hariho amashuka atwitiye. Yumva rero umuryango w'abarazi si umuryango woroshe cane. Yego uravuze amashuha abitirirwa, mbega Ibururi ku batahazi igiki cahe ni muri komine? Ego donc abarazi, ayo mashuha y'abarazi ari muri komine ya Nyungutse Nyakugirimana, ari ku Mugara muri komine ya Rumonge. Aho hantu rero habaye traité canke hakozwe ubwa mbere n'umuryango wacu. Hama kandi si ukuvuga ngo hakozwe niho ayo mazi asanzwe yacungererwa canke yakorerwa n'umuryango w'abarazi, kandi aho hantu nyene niho abarazi bakomoka. Hama kandi ikintu gikomeye cane nuko turiko turabaza, bavuga yuko aho hantu hariho inzoka nini cane. Ubwo ntimuyitiranije, hari amashuha tuba twaragendereye ari ahantu bita mu Ruvumu, kugira ngo niyo mashuha y'abarazi cane. Yego twarabonye n'ishamba aho hantu, bavuga yuko ryari inzoka y'abarazi. Yego iyo nzoka kandi ikintu gikomeye cane ntiyakomora. Iyo nzoka kandi ntiyakomoranije ikintu ca mbere. Ikigira kabiri nuko aho hantu ku mashuha y'amashuha nuko abantu baje kuyoga, abantu batembereye bakayoga barashobora gukira. Yego ni ukuvuga rero amashuha y'abarazi ari muri komine Bururi, umutumba Ruvumu ntihenze, niho noba naragendeye abona ayo mashuha yitirirwa umuryango wanyu. Mbega mubonana gute, mumenyana gute? Uyu yavuze ko mwama mushakira, mutorana gute iyo hageze nk'amanama? Mbega umuntu yiyumvamwo gute kabirazi? Ego murakoze kumpa ijambo. Jewe mu mwaka w'2019 nari mu mugwi wo gutumatumanaho amakuru iyo bita umuhora wa WhatsApp. Duhura na guverineri wa Bujumbura Rirare, hama yari umudamu yitwa Nadine Gacuti. Hama turiko turavuga ivy'abarazi tuca dutoranira ngaho. Wewe je ntawe narinzi, mugabo kubera yuko aya marezo sociaux umuntu ariko araganira ashobora kumenya ubundi, tuca dutorana rero turi babiri. Hama tuca tugira WhatsApp turi abantu babiri. Twayitanguye mu mwaka w'2019 turi abantu babiri. Twebwe twari abo bita aba administrateur canke abari bajejwe uwo mugwi w'abarazi. Hama tuca turatangura gutanga link, abantu batangura bariyandikisha. Ubu rero kugeza uno munsi turiko turavugana, murazi yuko groupe WhatsApp ifise igiti kitarengwa. Ubu dufise rero groupe zibiri, kuvuga ubu turashikana abantu 400 b'abarazi. Kandi nobabwira yuko hariho abari ngaha mu Burundi, hariho abari hanze y'igihugu. Mwabibonye nigeze bari turakora inama, twabicishije no ku buhinga ngurukanabumenyi, kandi vyabaye ikibirira. Bisigura yuko hariho n'abandi bari ku mpande z'isi bariko barabikurikirana b'abarazi. Rero nuko twagiye turatorana buhoro buhoro. Mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa mbere ndavyibuka neza, nije nakoresheje inama
niho twakangura inama ya mbere y'umuryango w'abarazi twari Gitega, duca turatora n'inzego mbere zahavuye zidushikana kuronka iyi ntuze ya ordonnance ministerielle twayironse tariki 25 z'ukwezi kw'icenda mu 2019. Ni kuvuga uwo duhejeje kugira inama mu kwezi kwa mbere twace dutora iyo komite ikidushikana kuronka iyo ordonnance. Ego mbega iryo shirahamwe ryanyu yitwa gute mukora ibiki? Iri shirahamwe ryacu yitwa Association pour la Consolidation et le Développement du Caracas. Ivyo dukora rero hariho turafasha mu vyerekeranye na education, turakora mu vyerekeranye no gushikanako, ni ukuvuga lo social, ni ukuvuga iyo umuntu agwaye, iyo umuntu agize ingorane hagati y'itwebwe turafashanya. Rero ivyo bikorwa nivyo biri prioritaire muri uyu muryango w'abarazi muri association. Dusubire twibutse abariko baradukurikirana, iyi ni JCTV, ni ikiganiro kiriko kirabaganira ku bijanye n'imiryango mu Burundi. Uno munsi rero tukaba turiko turavugana ku kijanye n'umuryango w'abarazi. Mbega mwahuriye ngaha muri centre communautaire, mwahuriye yahe? Kugira ngo duhurire ngaha muri centre communautaire, intumbero yaduhuze n'intumbero ikomeye cyane. Harabaye inama ya mbere ibera Gitega, niyo yakubwiye nyakubahwa baciye batoranamwo inzego ziheza kurongora umuryango w'abarazi. Hanyuma niho baca bakorana, turabona ko dukwiye kongera kugira iyindi nama kugira ngo turabe twishununure ivyiyumviro tugezeho, turabe naho aho tugejeje. Inama rero y'uno munsi yari inama idasanzwe cyane kuko yari inama ikoranijwe n'abanyakubahwa twitoreye, kandi kugira ngo turabe aho ishyirahamwe ryacu abarazi rigeze, turabe icyo twabatumye koko ko bari ku kivi, kugira ngo dusanzwe batari ku kivi imyanyu, dusanzwe bari ku kivi naho ibintu bigende neza. Twasanze bari ku kivi gikomeye cyane kuko tumaze kwicara tugakorana, twari twatumye ko n'umuhinga by'amakoperative, ndetse tukaba tunasize koperative itwagwa n'iryo shyirahamwe ry'abarazi, kuko twasanze turiko twezerwa tutengere cyane. Ni ukuvuga mushiye mushyiraho iyi koperative kugira mushobore kubandanya mwiteza imbere. Ni neza cyane nyakubahwa mumenyeshamakuru, twasanze bikenewe cyane ko twari dufise umwanya munini, mugabo twasanze kubera abantu batari inkerebutsi tuje dusanga ibyo twariko turagira baje babiteguye, duca tuvuga ati none urubanza rumwe rumaratiri reka dusa turaco twogera dushitseko. Kubera umuhinga twari dufise mu by'amashyirahamwe n'amakoperative ataradusigurira, ubu nyene duhejeje kwicara ngaha, aha turetse gutora inzego zirongoye koperative nshasha ivutse muri umuryango w'abarazi. Ego mbega ndashaka nka mwebwe umuryango mwamaze kwitangura mukaja hamwe, hariho iyindi miryango mu Burundi itaragera kuri urwego mwe mumaze kugera. Mbega n'akahe kamo mubona mwobaterera, n'izahe nyungu mubona mumaze kuronka kuva aho mugiriye hamwe zotuma n'iyindi miryango mu Burundi yumva ko dukwiye kurengera ibigo by'ubwoko, ahubwo tukagaruka ku miryango yari igize Uburundi bwacu kuva kera kuri basohoka? Murakoze cyane nyakubahwa mumenyeshamakuru. Ikintu cy'umuryango ni ikintu gihambaye cyane. Jewe tukiri ku mawacape ntanguye kuza muri uyu muryango, ndaragize ikibazo ndagwata umwana cyane, ndabura amikoro yo kuvuga ati benzo mukuza gute. Mugamaze gushira muri groupe bambwiye ko nza mu Buhindi, gasanga abarazi nabo b'incabwenge basarambira ati uburyo ari kurajabuka uwo mwana azomukura ngaha mu Burundi. Nukuri uko babibwiye ndetse nshanga babazungu basitse uwo mwana baramutohora, ndaryoherwa cyane. Kubera iki? Kubera umuryango tumaze kuza hamwe. Hanyuma harabo ubundi mwana we wasaragira ikibazo, aho nabagizwe nawe baramuja maguru, umuti turawubura aho bujumbura. Kubera muri groupe bawunkuriye ikibuye hariya ayi uramanuka uransikira, kubera umuryango umeze neza, umuryango w'abarabe. Na papa aragwara, turafatana mu nda, baratwereka yuko bikomeye, kandi icyo tutashobora kuri telefone bagatwara kidukorera. Rero ndabona ko umuryango ari ikintu gikomeye. Burya icyo ndotera kamo umuryango
utaraza hamwe waracerewe cyane waracerewe ahubwo hoho nyakubahwa kizigenza wacu generale wacu Evariste Ndayishimiye twosaba ko nawe nyakubahwa yobandanya kakamo kugira imiryango isubirane amoko ntaco kuko amaze kurabona n'ibyo gukora ku bintu by'amoko byarapfuyeho mu Burundi imiryango rero imenyane kuko nk'ubu ugiye Igitega ugasanga uri umuvumu uraryoherwa ugiye hano ukaza wumva uwo muryango wawe niwo uyumvamwo neza cyane ko nka twega tugiye ugenda wa telefone ujyama mu hoteli basa kugira ati kandi ushaka bakutegereye tugasaba rero abantu batarayumva akakamo ko kumva umuryango icyarico no mu Kirundi nyakubahwa baravuga ngo umuryango uheta umuryango nico gituma rero abantu bose bakwiye kuza mu miryango bakamenya umuryango wariwo kuko kesi ubu ni umuguko baravuga ati twereranire urumurazi kazi nanze ndumuremere ugasanga abantu mugiye muhuza ibintu ugasanga bimeze neza cyane nico gituma nyakubahwa iki kiganiro mwibandanya n'ahandi kugira ngo imiryango imenyane itsinda tukumenyana cy'imiryango dusanze ari ikintu gikomeye cyane kuko nk'intambwe tugeze ko twebwe turagaragaza neza ko umuryango wacu utihenze turabarazi koko n'izina y'itsico murakoze cyane ego nawe nuko tubona ego jeshi nagomba kongera ko sindamuvugurutsa nagomba gutera kamo umuryango ije hamwe kuko igihugu cacu twasanze ibintu by'amoko nibyo abakoroni baduteye burya kera Uburundi bwa kera bwari bwubakiye ku miryango ntabwo bwari bwubakiye ku moko rero nicyo gituma nagomba ntera kamo abandi batorane turamaze kumenya bamwe bagiye bariyumva kuko abarazi rero n'indi miryango yiyumva kuko iyi miryango nyine turiko turatoratorana niyo ituma ubumwe bugaruka muri bucacu murazi yuko ibintu by'amoko bituma abantu basitana abantu bankana urya n'umututsi urya n'umutwa urya n'umuhutu ugasanga ni imvururu ni imiryango gusa ariko mu miryango twabibonye na twebwe twasenze twaganiriye twahurije ku bintu bimwe kubera iki turi umuryango tuvuga kuri umwe dukomoka kuri umwe ariko ariho tuba twavuga ngo urya n'umututsi urya n'umutwa usanga ari induru icyo gituma rero duhamagariye iyindi miryango kwiyunga kandi icyo twongera duteza imbere igihugu yacu murakoze cyane mbega mu kurangiza mbe birashika barazi mukarongorana hagati yabo icyo ni ikibazo gikomeye cyane mu majambo make ntawotwara mushikiyo cyangwa umusaza ntibibaho mugabo kubera yuko usanga tutaramenyana rwose ariko umuntu amwikora atabizi mugabo mu majambo make ntibyategezwa gukorwa kuko uburongoye amaraso bamutwaranye muri umuryango ego arico ciza rero arico ciza cyo tubonana rero ubu uye twabonye imisore yo kuri Université y'u Burundi ama université privé ubabonanye bavuze bati kandi wari umurazi nawe wari umurazi kazi ureba baramenyanye rero twagomba gutera akamo ugwaruka rwo mu barazi nibarongorane nibatwarane nibagenda ahubwo bagure bazane abavumu bazana abashuri bazana abayengero gutyo rero imiryango mbere ego subire ndabashimire kuri iki kiganiro mutwaye naho mufisa yadukaba murakoze cyane namwe ndabashimiye cyane kubona mwatwita ku kiganiro ego murakoze cyane nyakubahwa mwese amakuru twagomba tubasabe mundi muzi ko mwoduhaye akanya mukadutumira ku radio twateguye neza twabazize nabashokuruza utundi tuntu kuko burya iyo abantu babazize ugenda utabaza ugasaza utamenye mukazodutumira ubundi munsi mukaduha ikiganiro mwacu mwese n'umutama tukabaha nyezina itsico n'isoko ry'abarazi mu kumva amateka yabo n'abandi kumbure bariko bumva isoko n'iteka ry'abarazi ngira watubonye ko turi beza uvuga ndetse gituma kumenya ari byiza uvuga ati abo bantu wo kwihenda ati bavuga ubwoko ati mututsi cyangwa n'ibiki urana turi barebare bimeze neza cyane mukadutumira tugatanga ikindi kiganiro
ubundi munsi atari uyu tukabasanga aho mukorera mwaduhaye ikaze kubasimira cyane banyakubahwa tukaba turangiza tubipfuriza ubwira n'ubukerebutsi mufise n'iteka mwadutuye kugira ngo muduhe ikiganiro kuri uno munsi uri hejuru abarazi twakoranye. Ego twamenyesha yuko ikiganiro tugiye kukibandanya, nibaza niyo umwanya waboneka tuzoheza bakubwira. Bakunzi ba JCTV, ikiganiro twagiranye n'umuryango w'abarazi kikaba kigarukiye ngaha. Tuzosubira guhurira mu kindi kiganiro nk'iki aho tuzobabwira ku bijanye n'iyindi miryango. Igihugu cyacu cy'u Burundi kigizwe n'imiryango myinshi, tuzogenda turababwira umuryango uwo ari we wese, mbega abanyamuryango biyumvana gute, batorana gute, mbe bigenda gute kugira bashobore guhurira hamwe bagashinga ishirahamwe. Ni mu kiganiro nk'iki kizoza kibaganirira ku bijanye n'iyo miryango. Naho ubutaha amasaha nk'aya ntimwibagire kwama mugira jeme canke komantere zanyu ku biganiro tubashikiriza kuri JCTV. Murakoze.